tubahaye mwaramutse namwiriwe abakunzi b'ibiganiro bya Manaac Burundi TV. Kuri mikro ni Ndayishimiye Emmanuel, tumumenyereye kumubona kuri mikro kenshi mama mumva bavuga ngo inyuma ya kamera. Uno munsi rero kubera ko ndi kumwe n'umutumire adasanzwe nashimye kuja kuri mikro kuko rero mwamaze kubibona. Twakiriye umuntu adasanzwe ubona afise n'ibintu imbere ziwe, ariko imbere yuko tuyaga kubyo twateguye kuyaga tumusabe tumenye ninde turi kumwe mu runo mwanya. Urakoze kumpa ijambo umenyesha makuru Emmanuel. Jewe ndi ngaha kugira ngo ndabahe ikiganiro ku bijanye n'ibikorwa byanje babwenge, na cyane ibijanye no kwandika ibitabu. Rero jewe mbere yuko nidondora, murabona ngaha ibitabu bishika 7. Izina ryanje nitwa BACINONI Diyodoni, niyo mazina rimwe narihawe n'abavyeyi, rindi ndarironka mu kwemera kwiwanje. Rero nkaba ndumwanditsi w'ibitabu, mugabo ibitabo maze gusohora nkuko mubibona nabivuze ko bishika 7. Hambavu y'ivyo ndafise n'ibindi nkora, ndi uwundi mwuga ndi intwazangabo mu Nyamiramabi, abafise ipete rya colonel. Nivyo hama rero je nkaba fise narubatse, fise umugore n'abana 4. Nivyo. Murakoze cyane, turabakiriye mu kiganiro. Twashimiye kugikorera mu kino kibanza kidasanzwe, ikibanza cyiza. Tubibutse ko turi ikiriri kwiteka hotel. Murabona ko ahantu hameze neza, hari akajardin ndetse n'ibindi bikorwa bidasanzwe bikorwa. Ariyo mpamvu twashimye natwebwe kuryoherwa na kano kayaga nako ngaha. Reka rero tubandanye n'ikiganiro cyacu. Twumvise umutumire dufise ni adasanzwe nkuko nabivuze mu ntango, nari namaze kubyiyumvamwo. Mwumvise n'umwanditsi w'ibitabu, ikintu tutari tumenyereye cyane mu Burundi. Twamye dusoma ibitabo bitandukanye tukibaza ko byandikwa n'abanyamahanga gusa, ariko mwakino gihe tugezemo murabona ko hariho abantu benshi bariko baragaragaza impano zitandukanye. Tugaruke rero ku kibazo twaciye tugira ubugene, mbega ibintu byo kwandika ibitabo byaje gute, ni gute mwumvise ko mushobora kwandika ibitabo? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Jewe umuhamagaro wo kwandika ibitabo novuga ko watanguye nkiri umwana mutoya, niga mu mashure matoya aho naba aho nari mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Abavyeyi banje nibo bakunda baranabimbarira. Jewe wasanga ndiko ndandika hasi nkoresheje urutoke canke nkakoresha agati nandika ku mitoto. Jewe novuga ko naravyiyumvamwo. Nko mu gihugu cy'u Rwanda aho twari mu buhungiro twatanguye kwiga Igifaransa twiga mu mwaka wa 4. Je ni turiko turiga urwo rurimi, narabona abanditsi uko nagenda niga urwo rurimi, nkabona abanditsi n'abanyamahanga b'Abafaransa n'abantu bo muri bihugu byo muri Afrika y'uburengero. Je nkavuga nkumva ko nanje no kwandika. Hama rero ndagirirwa n'ubuntu caniga ibijanye n'indimi muri ico gihugu. Nizi ibijanye n'indimi narabyitwayemo neza, bagomba gushika naho niga no muri kaminuza yo muri ico gihugu mu Rwanda, kandi byari bigoye ko umunyamahanga yigamo, mugabo je narayize. Ibijanye no kwandika ico gihe ntibyaciye bishoka biza, mugabo ako gatima ko kugomba kwandika je nari ndagafise nkibaza ibibazo kuki twama turiko
turasoma ibitabo vyanditswe n'aba inyoni zo mu Bufaransa, inzuzi zo mu Bufaransa, inzuzi zo muri Afrika y'uburengero, ibintu imico yabo, kuko twebwe iby'iwacu naho na rimwe urazi ko u Rwanda hari ibyo duhakwa guhuza. Bicaro biza muri kaminuza caniga ibijanye n'igifaransa, amayagwa y'igifaransa n'indimi, mugabo naho sukuba ko hari igihe atabona ari bwandike, mugabo byari biri muri jewe. Je novuga ko igitangaro ukwandika kwiwanje kwaje ngiye mu rugamba rwo guhabuza igihugu, hajya umuntu aba ari mu karuhuko gatoya, niho niyumvisemwo ndatangura ndandika icese ca mbere, ndumva ko bishoboka, ndagishyira mu majwi, ndumva ko bishoboka, niho rero naciye ntangura kwandika. Ico cese nasitise intatinyirukambye turaserutse dusohora rugamba rushusha turatuza umwasa kiyamburizo yambaye agasigara tweze nk'umusazi gutumberaho turukabigira indahiro. Ese ariko ari mu kayerekana ubworo bw'ikirenge, murumva nobanda rumva ni byinshi cyane. Rumva canumva ko amazina y'ubuhizi arimwo kandi nacanditse mu buhinga budasanzwe. Turumva yuko urugendo rutabaye ubworoshe, iba impano nyine isanzwe ibarimo. Ikibazo ngaha ngize mbega none ibi bitabo turabona ibitabo bitari bike biri imbere z'iwacu, mwisunga iki mu kwandika bino bitabo? Mwandika kuki? Nubuhe buhinga mwebwe mwisangije mu kwandika igitabo? Murakoze kuri ico kibazo. Mbere uko ndabishura, bwa mbere bwobwo murabona ko ngaha dufise ibitabo indwi. Muri ibyo bitabo ndwi harimwo ikivuga ubuzima bw'iwanje kimwe, nacise le nourrisson de mise, bisigura umunyavyese, ni impinyanyuro y'amajambo menshi mugabo mu ijambo rimwe ni umunyavyese. Hama hakabamo ibindi bitandatu ni vyese. Rero nandika mu ndimi zitatu. Bitabo bine biri mu Gifaransa, bibiri biri mu Kirundi, ikindi kimwe kiri mu Giswahili. Ibindi ngira nk'ibi biri mu zindi ndimi z'inyamahanga nizo nosigura, kinayempeje kukivuga. Mdundo wa maneno ni cy'Igiswahili, no kuvuga n'umudiho w'amajambo. L'Odyssée de l'Ébène ni urugendo rw'umwirabura, uraza ko abirabura baturatuje kuva kera, kuva mu kinjana ngira ca 16 ca 19 gushika ibihugu byikukiye gushika ngira n'ubu. Hama niki ni c'est l'arc-en-ciel, umunwa w'amazi, le portrait de la société, mvuga imiterere y'isi, le portrait de la société, imiterere y'isi. Urabona ko harimwo n'ibyo mvugamwo, ndavugamwo ko harimo ukwemera kw'iwanje kuko je no mu Kristo, harimo ivyese biri mu buhinga butandukanye. Urabonamwo bijanye n'urukundo rw'Imana, urukundo rw'abubakanye ngibirimwo. Hakabamwo urugendo, hakabamwo ubonyemwo indege ucubonamwo urugendo, ubonyemwo ubwato n'amazi ucubonamwo urugendo, eka n'utuntu twinshi cyane. Nivyo rero hama nivyo le nourrisson de mise nakivuze umunyavyese. Murakoze cyane. Mbe ni gute kuri ico murantunga gatoya, ico mwambajije muti ubuhinga nisangije. Ubuhinga je nisangije kumbure abandi badakunda gukoresha. Ndandika ivyese biri mu buhinga nise inyegeza jambo canke inyegeza jambo ni icese wandika usomye indome zitangura usangamwo ijambo ndagwe nk'akarorero. Dufate nko kuri iki ndabaha icese kimwe
inyegeza jambo utari umuntu ubimenyereye byo kugora gatoya nk'ubu nk'akarorero aha ikise cese nise mupfasoni urabonamwo ijambo ryo waririmo umanutse amajambo atangura niyo nita inyegeza jambo ni jambo jewe ubwanje niremeye ni jewe ubwanje naryiremeye ndariho ubuzima ngomba muzoriho ubuzima nawe nk'abamenyesha amakuru kugira ngo abantu bamenye ko ubwo bihinga mu bisanzwe mu gifaransa bwita acrostiche mugabo je nabonye ko byiza noca mu kirundi ndayita inyegeza jambo harimwo ijambo maboko igihumbi waciye ubibona usonye umanuka indome zitangura hama rero ubundi buhinga mfise aha nkiri ngaha nyene urabona ikindi cese kiri mu buhinga hise ingira jambo urantunga gatoya iki nacise inyandiko shusho inyandiko shusho raba iki cese nise ndigiti ni inyandiko shusho umuntu aravye urabonamo ishusho nyene y'igiti ndigiti ntanga akayaga kayunguruye ndigiti urumva rero harimwo byinshi nkingira bicaye munsi yandi imishwarara y'izuba ndigiti kera abakurambere batatura amatati bicaye munsi yanje bakambariza kiranga munsi yanje urumva ko harimwo ibijanye iki gitabo turaja kubigaruka ko nubwo buhinga naciye cyane je nishangije hama rero iki cese nako iki gitabo cy'ivyese ndafise ukugene je nanditse ivyese dusanzwe tumenyereye mu gifaransa bikurikiza amategeko aho baharura indadi canke bagagira ivyo bita ibice vy'ivyese strophe ibyo nabishize no mu kirundi no kwereka nko ngaha aho ushobora kubona icese naho coba kiri mu kirundi ugaca usangamwo bijya twita ngo amarime ndafise ibyese bimeze uko mana nzima nivyo ego murakoze cyane muratanze insiguro n'ubuhinga mukoresha nibyo ndabonye ko ni ubuhinga mwisangije kuko nta gitabo nari bwabisangemo ibintu usanga bifise iyo foroma imeze uko none bino bikorwa biraboneka ko nka jewe ntari umwanditsi ndabona ko mwiga sinobikabakaba ngo ndabishobore mwebwe biraborohera nta n'ingorane mwigera mugira iyo muri ko murakora ibikorwa nk'ibi n'ikihe kibazo nyamukuru kigomba kubabuza nko gukora ibisumba nk'ibi ko turabona mumaze gukora ibintu biri imbere zayo nibyo murakoze intambamyi kibura turetse mu byo kwandika ibitabo n'ahandi intambamyi byamaze hari turetse rero kwandika ibitabo aho biragoye igitabo urakironderera umutwe w'icese igitabo urakironderera umutwe wacu igitabo urakironderera amashusho kuko nta gitabo ushobora kugira ngo kigire iyi twita mu gifaransa couverture sizo kugene mu kirundi twocita iki gifuniko kitariko amashusho rero mugabo urabona ko je nagerageje kuyashirako ibi rero byose ni ibintu izo ntambamyi kugira ngo uzitorere umuti hari ibisaba wewe ubwawe n'ibisaba ko wewe ushiramo uburyo bw'amahera amahera narayashizemwo nk'akarorero kuri umufuniko aha narondeye umucapyi jewe naho nkora ivyese bimeze kujya wabonye biri mu nyandiko shusho je sinzi nzi gucapa nkoresheje amajambo mugabo nkoresheje ubuhinga nk'umuntu yavyize yize mu bijya mu gifaransa twiza les arts plastiques ntabyo noshobora mugabo ibi narondeye umuhinga arabinkorera
ibindi novuga ko byinshi ari je ndavyikorera ni je ndavyiyandikira aha nace cyane ku mucapfi ni je binavyi niwe n'umucapfi naronde ndamuha uburyo hama ibindi navyo amahera urayatanga kuba hinyanyuzi batandukanye bajya bitwita mu Congereza aba designers urabarondera hari utwo bagufashamo kugira ngo igitabo kigire uko giteza kumera utu twose ubona uko kimeze n'utudu barakugira utuntu nibyo je ndagira uruhara nk'umwanditsi kuko ni jemba ari je nye n'igikorwa mugabo nabo baragira utwo bakugira ukuvuga ko ngana nakoresheje kuko ntakoresheje ibara ritukura nkakoresha nk'akarori ibara ry'umuhondo hari gituma kugira ngo bihurirane kumbure bice bigira akantu hagira akabara biza guhura muri iyo shusho iri nga nico rero twe nuko twe dukora hama rero ibindi navyo benshi urazi muri iki gihugu abantu benshi ntibakunda gusoma no kwandika turagira intambamye tuba twanditse twakoresheje umwanya atari muto mugabo ugaca usanga amasoko bitushotse tuyaronka mugabo rero jewe novuga ko ndashima ndaragerageje kuronka amasoko Sebulaki yarigeze kungura ibitabu biciye mu isoko rya leta ibitabu mugabo ntibyari ibinyene uko ibintu ni ubwoko bugira kabiri bwari ubwoko bwa mbere ubwo bwoko bangoreye ibitabu 500 Sebulaki urayibona Centre Burundais pour la lecture et l'animation culturelle ikibirungika mu maklake atandukanye nukuba muri claque Rango mu Kayanza claque Mbuye imuramvya claque Musigati ibubanza na claque zo ngahi Bujumbura ibitabo byanje bya mbere biriyo mugabo ibi rero urabona nabihinyanyuye mu kubihindura ndafise ikituma catumye ndabihindura nari ndonse inimero mpuzamakungu zituma igitabu arico kiranga igitabu gituma igitabu ugitandukanya n'ibindi bitabo ku isi arizo izi mubona ngaha isigura ni nkabijya bitangwa na BBN abantu bahingura bigomba gushusha nkabi BBN yoyo iraba ko ikintu gifise ko ubuziranenge mugabo hoho ngaha ibi wagomba ibi birafitanye isano n'ibi tuvuga byo gukingira uburenganzira bw'uwitirirwa igikorwa kuko igitabo kimeze uko ku rwego turetse ngaha mu Burundi no ku rwego mpuzamakungu haba mu France mu Bubiligi ku isi yose nta muntu wundi ashobora kugusubiramwo agusubiyemwo bica biboneka nico gituma rero naciye ibitabo by'iwanje ndonse akanakona kahawe niyo bita agence francophone pour la numérotation internationale du livre AFNIL ikora mu France Paris naratanze urumvikana naratanze uburyo hama ikindi naciye nshiraho kuri ibi bitabo gishasha naka ku bindi urabona ko hariko n'iyi marque yiwanje murabona ko no kuri umupira wiwanje iriko ni nkarogo rero yiwanyu marque iyi nayikuye muri direction de la propriété industrielle n'abandi bantu bajya bakora bafise ama entreprise atandukanye amashirahamwe atandukanye akora ibi na biriya za Brahudi zande hajya barafise marque yayo nko kubona wumva hajya ama entreprise yose bafise marque yayo rero ni marque urabona nace ndayishira no kuri ntuzeya je ndafise n'utu hambavu y'ibyo kwandikira urabona ko je ndafise udupira ndafise n'ibindi bintu kirako ntuzeya nuko kugira ngo mureba bikwimba ego tubisanze ivyo biri muri bimwe bigize ingorane umuhura mu kazi kanyu ariko twumvise ko mumaze no kuronka nk'amasoko atandukanye ni iyihe nzira none mushobora gukoresha cyane nihe mwoca kugira ngo amasoko yiyongere
dusanzwe tuzi ko muri bamwe basanzwe bari mu gisata cyo kwandika muri Manaac Burundi, niyihe n'akahe kamo umuha nk'abarongoye ikigo Manaac Burundi kuri ibikorwa byabo kugira ngo bishobore gutera imbere? Urakoze kuri ico kibazo, kandi ni ikibazo novuga c'inkoramutima. Na kubari nigeze gukora ko igitabo kugisohora ni kimwe, uko kirondera isoko ni kindi. Nakore ko naronse isoko muri Segura, eka naronse n'ahandi isoko, hari ishure ryanguriye ibitabu by'iwanje na cyane by'igiswahili, nakaryo abo bose n'abandi bagiye barangurira ko kubakengurukira. Rero ico novuga kugira ngo ibitabo na cyane bigurishwe kandi birashoboka, twese nk'abarundi tukayifasha nyamwo, kandi bugisoko rirahariga. Jewe nk'uko rimwe mu mashure Ecole Internationale yigeze kungura ibitabo 40 by'igiswahili, n'ayandi mashure afise twita amasomero y'ibitabo, nabo biciye ngaha bigashika kure mu gihugu cose, nabo botwegera bakagira ibi bitabo bakabishira nabo muri ayo masomero y'ibitabo iwabo. Muri ico gihe urumva ko ryo bari isoko rinini, mu gihugu. Akindi naco ku mashure barafise ibi bita imigwi ndangakaranga. Iyo migwi ndangakaranga bafatanye na bya bitabo biri mu ya masomero y'amashure yabo, barashobora bimwe na bimwe bakaza barabikina bimwe mu vyese by'iwanje, kuko ico gihe bigurishije umuntu hajya umuhaye ikintu arashobora kubikoresha uko abigomba. Ico gihe arashobora kubikina, muri ico gihe ugasanga biraryoshe cyane, bariko bararaba nk'icese kimwe cabaryoheye, ugasanga muri ya migwi ndangakaranga baracishijemwo, bariko barabikoresha. Nshingira akabazo gatoyi ngaho, mbega ko mu mategeko y'ikigo OBDA yo gukingira umunyamwuga n'ibikorwa vyiwe, kumenga ico kintu cyo bakiriwe ko ukoresha igikorwa c'umuntu ndetse ukanagicisha n'amafaranga wanashaka atagwaye ubwo ntiwoba hari akantu wahenyikiyemo kugira ngo nibabikoresha bazohave bafatwa n'ayo mategeko? Oya, ihibambewe. Erega no ngaha mu itegeko urantunga, reka ndagenda bigusomere gatoya kuko narashoboye kugira ubushakashatsi ndaritora. Ibwizwa rikingira uburenganzira bw'uwitiga igikorwa n'uburenganzira bufitanye isano n'ubwo mu Burundi rirabuza ukwigana gukorwa n'abantu benshi. Ukwigana kose canke kw'igice gukozwe mu buryo ubwo ari bwo bwose atamwumvikano n'uwitirirwa igikorwa canke abagifise ko uburenganzira kunyuranyije n'amategeko, ico caha gihanwa hisunzwe ibwirizwa byavuzwe mu ngingo yaryo ya 91 gushika ku ya 94. Ico gihe abo bobigira kuba twavyumvikanye. Niko bimeze. Kimwe nuko n'umuririmbyi yogomba nk'akarorero kuririmba icese ciwanje ngaha, twavyumvikanye akanyegera, arahawe ikaze. Mugabo tutavyumvikanye, urumva abarenza amategeko. Birumvikana. Kuko ibi by'amategeko ni ku rwego wagomba mpuzamakungu, igihugu cose kirafise n'umunyamahanga bari ngaha biramufata. Twavuze turiko turavuga ingorane musanze mufise muhura, tuca turibagira turasimba gato ibyo gukosora igitabo. Mbega gukosora igitabo hajya biroroha canke wewe nk'ibyo mwandika mwebwe ninde abikosora? Urakoze kuri ico kibazo.
je mu bisanzwe ibitabu mu kugira ngo igitabo gisohoke hari uburyo bushika muri butatu. Hari ibitabu bica mu nzu zabugenewe, inzu zifise umurongo zigenderako. Hari inzu ya uburyo bwa mbere ni uburyo bwo gusohora ibitabu biciye mu muco bita mu gifaransa murantunga babita compte d'édition, édition à compte d'éditeur. Iyo ari édition à compte d'éditeur, wewe wanditse igitabo cemewe, kwanga kugira igitabo cemewe biva kurega kirabanza kigaca hajya kigaca ko bita iyo bita comité de lecture, ikacemeza ikagihakana cyangwa bakagusaba ko ugikosora. Iyo ubwo buryo bwo gusohora igitabo bice mu buryo compte d'éditeur, no kuvuga bajya binzu, we muri ico gihe wewe nta mahera, wewe nibo baguha amahera, baguha amahera bagurishije mu nyuma. Muga yari édition à compte d'auteur, wewe usohoye igitabu ari we wagize mugabo kiba cemewe ga, nuko kiba cemewe. Ico gihe baca bagira ntuzeya, wewe niwo tanga amahera bagaca bakurungikira, hama we ibindi urakora ukarondera kawe wirondera amasoko. Hama ro hakaba n'ubundi buryo bugira gatatu bwo je nkora, nubu bw'umwanditsi asohora ibitabo akirondera n'amasoko. Ibi rero kuko no muri ubwo buryo bwa mbere hari igihe basaba ko umuntu yirondera amasoko biciye muri ibi nyene by'igutangaza amakuru canke guca muri uburyo ubu na buriya. Mugabo ubu buryo jewe nkoresha bwo kwandika ibitabo nkabyisohorera, ubu nabwo buremewe ku rwego novuga mpuzamakungu, naho abantu benshi batarabumenyera. Igihambaye je nuko mba nkurikiza amategeko, nokora ibintu nisunze amategeko yuko abandi banditsi bandika. Ico nico gihambaye, sinzanemo ibintu byo gucanishamwe abantu. Ico nico kibi. Naho wandika ibi ukurikiza amategeko nta ngorane. Ubwo bwe harimo abanditsi benshi babwandika mu bihugu, babukoresha mu bihugu biteye imbere kandi byabagiriye akamaro. Ubu buryo rero je nibwo nkoresha, kandi je naho nkoresha ubu je nakoye naho ubona ngaha mfise ibitabo. Navuze je wisango je mfise ibitabo maze kwandika ibitabo 8. Igitabo ca mbere nagisoye muri maison de discipline mu France. Kuvuga ko je n'ubwo buryo bwa mbere n'ubwo buryo bwo gucisha mu mazu nabwo ndabuzi. Nico gituma nagize ivyiwanje, uko ndazi ibyo basaba, ibyo banka, nkurikiza amategeko. Nkaha nimba nanditse mu Gifaransa, ntegeza kwandika Igifaransa nisunza amategeko uko Igifaransa giteza kwa. Nimba nanditse mu Giswahili, ntegeza kugerageza kwandika uko ivyese byo mu Giswahili biteza kuba byanditse. Nimba nanditse mu Kirundi, ntegeza kugira ku buryo nandika mu Kirundi, kuko Ikirundi tugivuga neza, duteza no kucandikana neza nyene, nisunga ivyo bintu. Ibi bitabo byose ahubwo Manaac ryo we wigeze no kumbaza ikibazo uti mbe kuri buri gitabo wagenda wisunga iki. Mpere nko kuri iki gitabo, iki ni gitabo nasohoye muri maison mu nzi yicapwe mu France, intuze yaco ya mbere, ubwoko bwaco bwa mbere. Mugabo ndagisubiramwo carimo ivyese 236, kigizwe n'impapuro 303. Ndagisubiramwo ndagiha ivyese 70. Kuvuga harimo ivyese mwakuyemo. Hari byo nagize, nico gituma nakwemwe ivyese mbona ko bikenewe. Harimo icese kimwo nk'akarorero, icese nise ma pépinière. Urakibona? Ma pépinière, ico gitangura. Iki rero kiri mu buhinga, nacanditse
ikibara cemewe no mu hamwe n'icyo kimenyetso nisangije. Urakoze cyane, byari bifitaniye isano n'iki. Iki cese ni sevene visiter Burundi. Ni ibintu kugira ngo ndagusiguriye ukugene je nacanditse. Bifitaniye isano haragatabu aka nise umunywa w'amazi mu Kirundi, l'arc-en-ciel mu Gifaransa. Je narigeze kuja mu mwiherero wo kwiga ukugene hoshigako politike y'ingenzi, ibi vy'ingenzi mu gihugu cyacu ukugene vyotera imbere n'imikenyo yokoreshwa. Hama rero baratubwira ukugene mu Burundi, kandi ntawo bideha mu Burundi igihugu cyacu ni cyiza. Baratubwira ukugene mu Burundi dufite ibintu byiza, mugabo ingenzi atari kirenga. Dufate na cyane kuri ibihugu duhurikiye mu muryango umwe w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko. Nabonye ko iki gihugu cyacu gifise mu bijyanye n'amahera ava mu bijyanye n'ingenzi, amahera twinjiza ari amahera makeya cyane. Hamba rero jewe muri uwo mwiherero nari mfise ikigwa nja gutanga, nista mu Gifaransa, nabivuga mu Gifaransa, la corrélation entre la poésie et le tourisme. Ndagitanga, niho rero mu nyuma hari nko mu kwezi kwa kane, mu kwa gatandatu nari nsohoye iki gitabo. Iki nacanditse amezi atarenga 2. Uko naciye ngenda ubwene igihugu cacu ari ciza, gifise ibiyaga vyiza, gifise imisozi myiza, gifise ibiyaya vyiza. Jewe ndavuga nti jewe nandika igitabo candacita umunywa w'amazi, l'arc-en-ciel. Urabona l'arc-en-ciel byavuye aho. Niho rero naciye mvuga none reka jewe ko mfise ivyese n'ubundi ngo jewe bibereye, turetse kuvyumviriza umuntu ariko arabivuga birabereye n'ijisho. Cavuga nti reka jewe ndagenda ahantu mu nzu yabigenewe. Nari mfise n'ubwoba ko batobishobora gushira icese ngaha. Barabikora kandi akagenda amaze kukambara inshuro zirenga imyaka ngira nk'ingaha 2. Akagapira ibi byandiko ntibivako, nibwo bwo nari mfise. Uti rero nabyimviriye gute? Je nararavye abantu ndiko ndaja gusaba kugira ngo bampe muri icyo bita muri propriété industrielle. Je navuze aho nzoshira aka kantu kiwanje ku bintu by'ibyambagwa, si ku mipira gusa, ku bindi nandika les imprimés n'ibindi. Rero subi inyuma gatoya, jewe narabona abantu bambaye nk'akaro utuntu tudupira, abantu bambaye udupira. Habona kenshi usanga udupira abantu benshi bambara usanga turi kw'icongereza. Rero twarigeze kubana n'umuntu yari yambaye agapira keza, aho gapira inyuma handitseko ngo I am a thief. Aho inyuma nyene, aho inyuma handitseko I am a thief, bisigura umusuma. Ngira nawe mumaze kubona abantu bambaye udupira nk'utu usanga twanditseko ibintu bimwe bitagira insiguro, ibindi ibitutsi, ibindi ibiteye isoni. Je ndavuga reka roje ngira ku bintu ngira mu byambagwa by'iwanje, nzogire ivyambagwa mpere kuri utu dupira, shire ko ivyese by'iwanje nkuko noca shira ko hacangira kera nkaca shira ko iki giti rumva igiti, ibintu nk'ivyo. Nca ndavuga nti je nuko je nzogira ibi udupira nzoze ndadushaka kwa nje.
gusa ico gihe sinaciye ndonka isoko n'ubu ndacarondera ndizigira ko turi kumwingira birashoboka. Murakoze cyane kuko na nyene cyubahiro ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ati turi kumwe twese birashoboka. Tubashimire cyane ariko tubagiye mutere akamo nimba hari abandi banditsi b'abarundi musanze muzi n'akayambo mubatera amajambo make cyane. Jewe akamo notera abafise impano yo kwandika muri gihugu cacu nuko ubwa mbere bwobwo ubwenge bafise n'ubumenyi bahawe n'Imana butoba imfagusa, butoba gumamwo, bo bushira habona n'abandi bakamenya iryo bagona, bakabishira mu bitabo, bakabishira no mu bindi, gutyo nabo batoba bakiri kuri iyi si, abantu bakazoba bati harabaye umugabo. Niko kamono batera. Ikindi naco ndabona hari abantu usanga bugwaruka muri ko murayaga bakakubwira ko bafise ibyo banditse mugabo bakamara igihe nivyo babikina hariya na hariya. Je nokunda ko kujya bagenda bakabikina imbere y'abantu, bobishira no mu bitabo, bobishira mu bitabo kugira ngo bazokwame abantu babibuka. Kandi kujya bagenda bakabigira hajya batagiye no kubikingiza ni ingorane kuri bo, kandi n'abandika bakagira inguvu zo kwiyumvira gukingiza ibintu byabo. Naho yoba yanditse utuntu dukeya nagenda dukingize, kuko uwundi muntu yimuguye bimuguye bagaca vyitirira aca agenda akabikingiza. Nuko ako kamoni abandi nico je novuga ko nohereza ko. Reka tubashimire cyane kuko nari kubivuga, ariko mu kurangiza n'ukuri hari akantu dukunda gukoresha mu rurimi rw'ikirundi, turavuga ngo igitabu, tukavuga ngo igitabu. Aya majambo hari ico uvuga? Ijambo igitabu canke igitabu undi agenda yashire bagomba muri rusangi mu majambo. Abarundi hajya turakunda gukora amakosa haba mu mvugo no mu nyandiko. Je sinzi ko kumbura bivana n'ivyorohera abana bariya. Duhere ku ijambo igitabu n'igitabu. Ijambo mu Kirundi igitabu ni iki? Igitabu ni iki? Turahuramwo ubumenyi. Ni ijambo ry'iritirano ry'icarabu, ni al-kitab. Ni al-kitab niho ryavuye. Rero dukoresha ijambo igitabu, niryo jambo ryiza mu Kirundi. Rero igitabo rero ni ijambo kama y'ikirundi risigura ahantu bakorera umugenzo wo kubandwa cyangwa kwambaza kiranga. Urumva ko uvuze igitabo nivyo ubuvuze, uca wumva ibintu byo kubana. Reka tubashimire kuri no siguro umutanze. Abantu benshi barakunda kwitiranya iri jambo, aya majambo abiri, igitabu n'igitabo, na cyane cyane ku batamenyereye ikirundi, batamenye ibi bintu bya kera basokuru basokuruza bahora bakora n'umugenzo w'ikirundi. Turashimye cyane rero abadukurikiranye, twari kumwe n'umutumire wacu Diyodoni BACINONI, n'umwanditsi w'ibitabu
yavuze ingorane ziri mu bikorwa vyiwe. Abarundi benshi ntibakunda gusoma, ariko hariho aha muri ibi bitabo harimo ico yashatse kubwira abarundi. Tubahamagarire rero kumwitura kugira ngo abahereze ibitabo musome, na cane cane harimo nibaza ko yagerageje no kwibutsa imico n'akaranga igihugu cacu. Tubibutse ko rero ikiganiro twagikoreye neza na neza ikiriri kwiteka hotel iri inyuma gatoyi ukase kwiri barabara uduga ikiriri na kazero ka mbere. Urabona ko pancarte ikwereka ahantu aho hari. Eka tubashimire mwese makurikiranye kino kiganiro, mugisangize n'abandi, naho gutaha twizeye ko nitwakenera kandi uno mutubire tuzoshobora kumutumira ko muzotwitaho neza cyane. Tubashimire cyane rero. Inyuma ya kamera twari kumwe n'ubundi muhinga adasanzwe Shengera Amede. Naho gutaha. Urakoze. Wapi wacho